mu minsi iheze nariko ndasoma Bible mu gitabo ca Luka, mpura n'imwe mu nkuru yashoboye kuba ihindura ubuzima bwanjye, yashoboye kuba ihindura uburyo mbona ibintu, yashoboye kuba intera intege yo gukora buri kintu cyose niyumviriye gukora. Iyo nkuru iri mu gitabo ca Luka chapitre 5 verset 2 gushika kuri verset 7. Reka ndayibasomere hamwe ndababwira imwe ma revelation je nashoboye kuba muri iyo nkuru. Ndizera neza yuko nawe ishobora kuguhindura ubuzima bwanjye, ndizera ubuzima bwawe, ndizera neza yuko nawe iraza gutuma ubona ubu ibintu mu bundi buryo, ndizera neza yuko nawe iraza gutuma ukora ibintu byose wifuza gukora. Iyo nkuru itangura ivuga ngo Yesu abona amato abiri aziritse ku nkombe y'ikiyaga, ariko abarovyi babiri bayavuyemo boza insenga. Atambukira mu bwato bumwe bwari ubwa Simoni, aramusaba ngo abwigizeyo buve ku nkombe gatoyi. Aricara yigisha inshengero ari mu bwato. Ahejeje kuvuga abarira Simoni ati, igira mu indamba muterere insenga zanyu murobe. Simoni aramwishura ati, erega mwigisha, twakesheje ijoro ryose twatamye naco twafashe, ariko kubw'ijambo ryawe ndaterera insenga. Babigize baroba ifi nyinshi cyane, insenga zabo zigomba gucika. Bakura bagenzi babo bari mu bundi bwato ngo baze babafashe. Baraza buzuza amato yompi agomba kudobera. Baraje buzuza amato yompi ku buryo amato agomba kudobera. Iyi nkuru itubwira iki? Many people iyo bariko baravuga kuri iyi nkuru batwereka igitangaza Yesu yakoze, batwereka igitangaza Yesu yashoboye kubakora. Mugabo uno munsi je ndi hano kugira ndashoboye kubwira yuko abantu benshi dufata umwanya dusenga turira Imana ivyo dukeneye. Abantu benshi tugafata umwanya tutakamba turira Imana ivyo dukeneye, ivyo twifuza, twibwira Imana, Mana dufashe ibi, Mana dukorera ibi, Mana dukorera ibi, mu gihe Imana yo nayo irindiriye yuko wewe ufata insenga zawe kubite mu mazi komsa urobe ifi. Muri iyi nkuru turabona yuko ba Simoni ntibashoboye kuba baronka ifi ngo kubera ko batereye mu isenga, no, ahubwo ifi zari zibarindiriye bo kugira bashobore guterera isenga. Alors twashaka kwibaza ati insenga niki ku buzima bwawe? Insenga irashobora kuba ari cya cyumviro cyawe cyiza washoboye kuba ubika muri wewe utinya gusohora. Insenga irashobora kuba ari ya ndirimbo yawe nziza ufise wanditse, ya ndirimbo yawe nziza, ya melody yawe ufise me wagize ubwoba bwo gusohora. Insenga irashobora kuba ari ya projet yawe wanditse washoboye kuba utunganya mugabo wananiwe kupasa à l'action kugira ishobore gutangura kuyikora. Insenga irashobora kuba ari ya ngabire yawe iri muri wewe utinya kwereka abantu kugira uno munsi ishobore kuguhindura ubuzima bwawe. Insenga irashobora kuba ari ya vision, ari ya plan, ari ya dream ufise muri wewe udashaka kubwira abantu bashoboye kugushigikira. Reka ndakubwira ikintu kimwe, uno munsi nimba wifuza kuba umu influencer, tangura ukore video, kuko ntuzi abantu turi hano turindiriye video ziwawe. Uno munsi washaka kuba ufise imwe mu service nziza uriko uratinya gusohora, mu kubwira yuko nta muntu n'umwe ashobora kuba yakira service yawe, mu gihe twebwe abantu turindiriye service yawe kugira dushobore kuguha amafaranga kugira dushobore kukwitabira. Uno munsi urashobora kuba ufise iyo projet nziza yiwawe utinya gusohora, mu kwibwira yuko nta muntu n'umwe ashobora kuyemera, nta muntu n'umwe ashobora gukunda produit yiwawe, nta muntu n'umwe ashobora kugushorera ibintu uriko urakora. Mugabo nagomba nakubwire yuko gerageza usohore hama abantu bazoza, kuko mu gihe Petero cyangwa Simoni atari kwemera kumvira Jesus kugira ashobore guterera insenga mu mazi, ntiyari kubona igitangaza cyo kuroba ayo mafi, kuko bo bari bamaze ijoro ryose baroba mugabo ntacyo baronse. Uno munsi na wewe ntibigusaba yuko usenga cyane kugira Imana ishobore kugira icyo ukoze ku buzima bwawe, ahubwo bigusaba yuko ukwiye kuyumvira hama ugapasa à l'action. Nkuko bakunze kubitubwira cyangwa nkuko Bible ivuga, ukwizera kudafise igikorwa kuba ari ugufubuza. Urashobora kuba wizera uko ushoboye kose, ugasenga wizeye 100%, mugabo udashoboye kugira ya action ituma Imana ibona ukwizera kwawe maze kakiguhezagiriramo, menya yuko ntacyo uriko urakora ku buzima bwawe, menya yuko ntacyo uriko urahindura ku buzima bwawe. Abantu benshi bashaka kuba bavuga ati ngo jewe narabonye Imana mu buryo butandukanye, naho nari niheguye mbona Imana igize uku nuku nuku. Uzagusanga ahantu hose wabonye Imana nuko wagerageje gutera intambwe imwe
rero wumve yuko Imana nishobora kuza gusa kumanifesta ikintu mu buzima bwawe udafise wa mwete, udashoboye gutera ya ntambwe. Uzokumva abakozi b'Imana benshi bakubwira yuko je nagiye mu byo gukorera Imana atavyo ashaka. Me ugiye kuraba uyo muntu mu buzima bwiwe yarafise inyota yo gushaka kumenya Imana, yarafise inyota yo gushaka kubwira abantu ivy'Imana. Muri ico gihe Imana icibiba muri we iyo ngabire yo gushobora kwigisha. Uzobona abantu benshi bakubwira yuko je narabonye igitangaza, byose ibitangaza biruzwe, mugabo nta gitangaza na kimwe kizoba ku buzima bwawe mu gihe wowe utari ready kumvira ushobore guterera isenga mu mazi komsa ushobore kuroba amafi menshi. Umvirize ndakubwira ikintu kimwe, amafi menshi aruzuye ngaho hanze arakurindiriye, amafi menshi abantu benshi barakurindiriye. Icyo gikorwa kiri muri wewe kugisohora, kugimanifesta, ko tukibona, hama Imana iyo isigara akora muri icyo gikorwa. That's why je nguze kubwira abantu benshi, every time Imana ishaka kuguhezagira, buri gihe Imana ishaka gukora igitangaza muri wewe, ibanza kukubaza nti ngira icyo ufise. Turabibonye kuri ba Mose, turabibonye ku Aburahamu, turabibonye ku bantu benshi batandukanye, aho Mose bamubaje ati Mose ufise iki? Mose amubwira ati Imana afise inkoni yonyene. Ya nkoni niyo yakoze ibitangaza byose, ya nkoni niyo yagiye gura imiryango myinshi, ya nkoni niyo yagiye yobora abanyegiputa abanyesirayeli mu gihugu cy'isezerano. Bivuga yuko nawe nagomba ndakumenyesha yuko urafise inkoni muri wewe, mugabo wanse kugaragaza. Urafise inkoni muri wewe wanse gusohora, urafise inkoni muri wewe abantu benshi twiteza, abantu benshi turindiriye kugira dushobore kubona Imana ikora muri wewe. Today rero ndi hano kugira nshobore kukumotiva, nshobore kukwinfluence, nshobore kukwibuza, kukubwira ati urakwiye no guhagarika kuzura bwira Imana ibibazo byawe, urakwiye guhagarika kugamo kwa musenga, urakwiye guhagarika iyi mindset y'abantu bakunda kuvuga ati ngo byose bigaragarira ku mavi, ahubwo gatera intambwe yo gukora, ukereka Imana ati jewe ndi muri iki, je ndiko ndakora ibi, je ntanguye ibi. Rero Mana shaka kubona ukuboko kwiwawe, ndakwijeje neza muri ico gihe numara gutera iyo ntambwe uzobona ukuboko kw'Imana, uzobona igitangaza, uzobona ubuzima bwawe buhinduka, uzobona transformation, uzobona abantu bakwitabira, uzobona ibintu biriko birahinduka. Sasa va muri ubwo bwoba, uve muri iyo zone de confort, wirekure, wanshene, ushobore gufocusinga ku buzima bwawe. Ndi serious certain uzobona ubuzima bwawe buko burahinduka. Ni iyi nkuru je mu gihe ariko ndayisoma navuze ati wow, iki gihe cyose umuntu yari yicaye yabwira ati Imana ndashaka kubona ibi nibi, kumbe ni Imana nayo irindiriye yuko wewe utera intambwe imwe maze ishobore kuzuza ibisigaye. Kubwanje ni ibintu numva yuko no kubwira today, wumve yuko igitangaza icyo ari cyo cyose wifuza kubona mu buzima bwawe, chaque transformation yari yose wifuza kubona mu buzima bwawe, izo gusaba kwitanga, izo gusaba kwirekura, izo gusaba gutera intambwe imwe maze izindi ntambwe Imana ishobore kuzuzuza. Ciao.